Turabaramukije kandi turabaha ikaze banywanyi bacu mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri mboneshakure ya Hejuru TV. Turi kuwa mbere mu gitondo co kuri uyu wa 10 Ruheshi 2024, tukaba tubazaniye inkuru nk'uko bisanzwe ziba zivugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Uyu munsi wose rero turaza kubana, ntuze gucikwa. Turaza kugaruka muri byinshi birimo umutekano, agateka kazina muntu, ubutungane, inkuru zivugwa mu kibano, ibitangazwa mu bimenyeshamakuru no ku mbuga ngurukana bumenyi, tubagiye kandi n'ayandi makuru tuba twatohorejwe n'amasoko yacu hirya n'ino, tukibanda kandi no ku bitangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bigenewe abenegihugu bose. Ibi byose rero ntimuze gucikwa uyu munsi ku itariki ya 10 Ruheshi 2024, turaza kubana, ntuze gucikwa rero. Muri iki gitondo rero tubazaniye inkuru y'agahomerabunwa, ni inkuru ibabaje cyane mu ntara ya Kayanza muri komine Kabarore. Hariko haravugayo urupfu rubabaje cyane. Hari abapolisi bafashe umuntu bamukura iwe muhira bamutwara kumurasira mw'ishamba. Aka ni akamaramaza ku gihugu c'u Burundi. Benshi bati ibiriko biraba biriko birateguza ikintu kibi cane gishobora kuba mu Burundi. Benshi rero bakabifata nk'aho vyamye biba, ariko noneho ngaho bigeze abapolisi bariko bariha inkumbi. Mu minsi yaheze twababwiye rero utwara moto nawe yoba yararashwe n'igipolisi agapfa, ariko rero abapolisi bariko barabandanya kwiha inkumbi. Reka turabire hamwe iyi nkuru ibabaje cane, ntuze kuyicikwa. Hari umunyagihugu rero yarayagandaguwe mu buryo bubabaje cane, yitwa Habiyaremye Joseph w'imyaka 28, yaba ku gacimbiri Impungenge, umutumba Mugoyi, zone Jene, komine Kabarore, ubwo ni mu ntara ya Kayanza. Byose vyabaye kw'igenekerezo ry'umunani kwezi kwa gatandatu 2024. Abapolisi bo muri komisariya Kabarore irongowe na komisari Moise Arakaza batazira nyeganyega nibo bazindukiye gufata uwo munyagihugu Habiyaremye Joseph mu rugo iwe kuri ako gacimbiri Impungenge. Abo bapolisi rero bagishika aho ku rugo rwa Joseph hagati y'isaha 11 na 12, barinjiye mu nzu iwe baramusaka. Muri iyo nzu rero ntaco bahakuye keretse agasukari kari mu gasashe bakoresha mu rugo. Abapolisi rero baciye bafata Joseph batangura kumukubita amahiri bikomeye cane, bamubaza kwerekana iyo yasize ikawa y'amashora mu gihugu c'u Rwanda. Abo bapolisi rero baciye kandi bafata n'ababanyi babiri ba Joseph, aribo uwitwa Sindayigaya na Pierre batazira Sunzu. Bageza kubafata baciye babashirako amapingu ku maboko. Abapolisi baciye batwara b'abanyagihugu muri komisariya ya Kabarore babashikanye imbere ya komiseri Nyeganyega. Yaciye ategeka abapolisi gukubita izindi nkoni wa munyagihugu Joseph. Aho hose rero baguma bamusaba kuvuga aho yasize ikawa y'amashora mu gihugu c'u Rwanda. Gutegeko rya komiseri Nyeganyega, abapolisi rero baciye bagirwa ko bakubita baba banyi ba Joseph, nabo babagiriza ko aribo bama bafasha Joseph gushora iyo kawa mu gihugu c'u Rwanda. Bahejeje kubakubita isaha 3:30, abo bapolisi rero baciye buriza ipikipiki wa munyagihugu Habiyaremye Joseph wenyene bamutwara ku mutumba Karama w'iyo komine, umutumba uhanurwe n'igihugu c'u Rwanda. Baciye rero bamwinjiza mw'ishamba benshi bita Mapinusu, baca bamurasa amasoro mu mutwe. Ubwo nyene Habiyaremye Joseph barasaza isi y'abazima. Kugeza mu masaha y'umugoroba w'ejo hahise nyene nta n'umwe yararekuriwe gutora ikiziga c'uwo munyagihugu Habiyaremye Joseph. Rero haba no mu muryango wiwe, ikiziga rero cavuye kihakurwa mu masaha y'agatondo ku munsi w'ejo ku itariki 9 kwezi kwa gatandatu 2024, gica kijanwa mu buruhukiro bw'ivuriro rya Rubura, ari naho caraye uwo munsi. Nyuma yo kuja kugandagura aho munyagihugu, abapolisi rero baciye bafata baba banyi babiri bafatanywa canke Sindayigaya na Pierre, babatwara mu gasho ka zone Jene kubafungiraho ari ibiruruma. Twibutse ko komiseri Moise Arakaza rero batazira Nyeganyega amaze kuvugwa mu mabi menshi cane, aho yagiye hose mu guhohotera abanyagihugu harimo
baburirwa irengero, abandi rero bakabagandagura ku mugaragaro nk'uko umunyagihugu Haberemye Joseph yaraye agandaguwe. Amakuru yadushikira rero akaba yemeza ko umukomiseri Nyeganyega bashitse aho ikabarura aguma atera ubwoba abanyagihugu mu kubabwira ko azobakorera ko nk'uko yabikoze aho yaciye akagira ati bandungitse gukosora intumva zikora forode hano Kabarore, uzofatwa rero ngo nzogirwa ko ndamwica atagukina. Gushika ubu rero akababaro ni kenshi cyane mu banyagihugu bo muri iyo komine inyuma y'urwo rupfu rubabaje. Abanyagihugu rero bakaba basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubafasha kugira abapolisi baraye bagandaguye umunyagihugu bahanwe co kimwe n'ubarongoye komiseri Moise Arakaza batazira Nyeganyega. Ariko rero benshi bakabona ko atacakorwa kuko Nyeganyega azwi mu mabi menshi cyane. Moise Habiyaremye Joseph yari yubatse akaba asize utwana dutatu tukiri duto duto, ndetse kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV turahojeje umuryango wabuze, Imana yakire Habiyaremye Joseph. I Bujumbura muri komine Mukaza bo bariko basaba ko uwahohoteye abana babo mw'ijoro ryakeye nawe yohanwa. Abo ni abavyeyi b'abana b'abasore bakubiswe bikomeye na Nyandwi Askinaze arongoye imbonerakure muri quartier Jabe. Vyabaye rero ku itariki 8 ukwezi kwa gatandatu 2024 mu masaha y'ijoro, aho abana b'abahungu batatu bariko bataha mu mihana yabo baciye rero bahagarikwa n'umukuru w'imbonerakure muri quartier Jabe ya mbere ya kabiri n'iya gatatu ariwe Nyandwi Askinaze, aho yariko akizura ari kumwe n'iyindi mbonerakure yitwa Vianney. Baciye rero batangura gukubita abo bana babagiriza ko aribo bariko baranwa ibiyayuramutwe Murantunge bariko baranwa ibyayuramutwe by'urumogi. Muri ako kanya rero haraje n'umunyagihugu asigura ko aba bana abazi hari abanyeshuri boreka no kubahohotera. Ubwo nyene wa munyagihugu rero baciye bamusimbira ko arakubitwa bidasanzwe banamukomeretsa ku gutwi. Uwo mukuru w'imbonerakure rero yaciye ahindura aca ahamagara abapolisi ababwira ko afashe abarwanyi b'umuhari Red Tabara. Ubwo nyene abapolisi rero bahashitse baciye batwara babana b'abahungu na wa munyagihugu kubafungira mu gasho ka zone Bwiza. Ku munsi w'ejo ku itariki 9 kwezi kwa gatandatu 2024 abavyeyi b'abo bana bahavuye bishikira ku gasho, abana bose baca babarekura. Abo bavyeyi rero bakiyamiriza iyo ngendo y'umukuru w'imbonerakure aho mw'Ijabe kuko buri gihe yama ahohotera abanyagihugu yitwaje icarico. Bakaba basaba ko Nyandwi Askinaze yofatwa agahanirwa ayo makosa yaraye akoze mu guhohotera abo bana. Eka rero no mu yandi makuru, ikinyamakuru SOS Media Burundi naco candika inkuru zigiye zitandukanye bavuga ko mu Cibitoke hari abantu 4 bishwe n'imvubu mu kiringo c'ukwezi kumwe. Abantu rero bakora urudandazwa rwa magendu rw'ibitoro bakura muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo babizana mu Burundi, baciye ku Rusizi rero barafise n'ingorane z'uko baribwa n'imvubu. Abo 4 baramaze kuribwa n'ivyo bikoko mu kiringo kitarenza ukwezi. Bose rero uko bapfuye bishwe n'imvubu ku vyabo bitandukanye vy'uruzi Rusizi rugabura Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihe bari bavuye muri Kongo aho barangura umukino w'abi bitoro. Kandi mw'ijoro b'amasoko atandukanye abantu batari munsi ya 4 bamaze kuhasiga ubuzima mu kiringo c'ukwezi kumwe kutarenga. Mu nyuma rero uwanyuma yapfuye no ku munsi wa gatatu ku itariki ya 5 Ruheshi kw'ibarabara rya mbere ku mutumba Rukara ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Yishwe rero yashaka kujabukana amaritiro menshi ya essence aca acakirwa n'imvubu ari mu ruzi hagati, niko isoko mu gipolisi rimenyesha. Imvubu rero yaciyemwo ibice bibiri, umubanyi wacu aca acikanira aho nyene, niko rero vyatomowe n'umubanyi w'uwo aheruka gupfa. Kuri uwo mutumba nyene abandi bagabo 3 barishwe muri ubwo buryo hagati mu kwezi kwa gatanu, mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Abandi bagabo 2 b'imyaka ishika 30
baturuka ku mutumba Samwe baragandaguwe n'abambuzi mu gihe bari bagiye muri Kongo kurangura ibitoro. Kubera ubukene buri mu miryango yose, turagerageza tukiheba mu gukora ico gikorwa gitinyitse. Niko vyiganwa n'umwe mu bacitse kw'icumu rero basanze aho ngaho. Abanyagihugu cane cane afise ivyuma vy'amamoteri bakaba basaba leta kurondera amafaranga y'agaciro mu ntumbero yo kurangura ibitoro bikwiye igihugu cose, ivyo gabanya mbere bikanaheza uko kwiyahura. Buramatari wa Cibitoke agabisha rero ko azohana akurikije amategeko umuntu wese azokora ibitoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidakurikije amategeko. Igiharo amakoperative y'uburimyi yirukanywe mu matongo yayo ariyamiriza ibiturire bivanze n'imvo za politike. N'abarimyi rero ba koperative y'uburimyi muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi baragiriza umuyobozi w'ibiro vy'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije mu ntara gutanga imyaba yo mu mwonga watunganijwe muri Mukazie yishimikije imvo za politike n'ibiturire. Umuyobozi Pierre Claver Bagorikunda yamenyesheje urutonde rw'amakoperative n'abarimyi bemerewe kurima mu mwonga watunganijwe na Mukazie muri Rusama guheze. Bw'ayo makoperative n'abarimyi bari basanzwe bakorera muri uyo mwonga, itangwa rishasha ry'amatongo yo kurima muri ico kibanza co kugwirizwamo imbuto n'amahegitare 32 yaranzwe n'ubunenge bwinshi. Bagiriza Pierre Claver Bagorikunda kwaka amatongo amakoperative n'abarimyi barima ico kibanza co kugwirizamwo imbuto ca Mukazie atansiguro n'imwe zitanzwe ku cishimikijwe. Akarere kavugwa cane kw'inyagwa ry'ayo matongo yo kurima ni koperative Koratu Rwizumwimbu irimwo abanyamitari 35 kw'itongo ryayo riri ku mahegitari 6 ikora kuva muri 2018. Bw'amasoko ari aho nyene uko kwaka amatongo amakoperative y'uburimyi bikorwa kugira ngo ahabwe indongozi za CNDD-FDD na bamwe mu bajejwe intwaro bashasha baronkejwe ivyo bibanza vyo kurima inyuma yo kuvyakwa. Abahoze babikoreramwo harimwo umunyamabanga wa CNDD-FDD mu ntara ya Burunga Gervais Nzikoruriho yahawe hegitari 1. Lydie Nihimbazwe musitanteri wa Giharo yararonkejwe inusu y'ihegitari. Lazare Bafuri umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Giharo rero yahawe inusu y'ihegitari. N'abandi bantu n'amakoperative yegereye ubutegetsi bikaba bitomorwa n'isoko ryegereye ibiro vya komine. Abanywanyi ba koperative Koratu Rwizumwimbu bavuga ko ariko barazira ko koperative yabo yashoboye kugarura amahegitari 8 Leonidas Bahati afatikanije na Pierre Claver Bagorikunda umuyobozi wa BPI yari yanyuruje haraheze imyaka 7 yose. Twakengurukire cane ko mukurikiye aya makuru muri iki gitondo, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuza kubagezaho kuri uyu munsi wa mbere ku itariki ya 10 Ruheshi 2023. Imana ibahezagire.